Amahoro neza kuri mwe mwese mudukurikirana, nitwa Marvin Lee kuri Bukimun TV. Ikiganiro ni AgaTimaTima, aho duhamagara abartiste batandukanye na cane ko turi mu bihe vya Noel, nitwo kwibagira abasanzwe bakora gospel. No musi turi kumwe na Typ ndakuramukije meze neza, ndamahoro ndashima cane gose cane. Indirimbo ya nyuma niyo ndirimbo yeruka gusohoka, ariko imbere yuko indirimbo isohoka Typ ntiyari karaboneka. Hari kibazo nyabaki yari mu biki? Sinariko ndaboneka kurya abantu bakunda kumenyera, sinariko ndaboneka kurya abantu bakunda kumva abantu ku maradiyo, mugabo nariko ndakora peut-être umuntu wese afise kundi kunakora, mugabo jewe nari umwanya wo kumviriza abandi, nari umwanya wo gutravailler amatexte yanje, nari mu mwanya wo kumva bishasha, wo kwirengera. Ndakunda kuvuga yuko ndakunda sohora indirimbo canke nkora ikintu numva umengo kirashobora ku remplacer canke kunryohera kuruta ico naheruka. Nari mu bintu nk'ivyo, mugabo uvuze ngo gutravailler amatexte canke ngo kwirengera twumve nk'ikimbere ko tunjira ku matexte. Kwirengera no kuvuga yuko uraraba indirimbo uba uheruka gukora, hama ukumva yuko iyo ushaka gusohora yuko ça vaut la peine ko uyisohora par rapport yiyaheruka, kuko novuga umufano wa mbere w'indirimbo zanje ni jewe nyene. Sishaka gusohora, sikunda ko nosohora indirimbo yotuma ndayumviriza rimwe nkumva nshinda terera mu kabati abandi bazoyumviriza. Ndakunda nkora ikintu najewe kindyohera, nico nashatse kuvuga. Iyo tuvuze gutravailler amatexte nk'umurapper biba bivuze iki? Nk'umurapper biba bisigura ibintu vyinshi, biba bisigura icambere na mbere nuko nk'umuntu aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana canke ziri mu butumwa bwiza, nukuraba yuko nukumviriza yuko message uba wayanditse uko wayironse. Hamica kabiri nk'umurapper ya toujours ces trucs là, kuraba ko wakinishije amajambo neza, kuraba ukaraba ko nyene amarima arimwo neza uko ubishaka, ama punchline arimwo uko ubishaka, donc tuntu nk'utwo nyene. Wowe mbeko dushaka ama punchline gatonyi ngaho nyene. Texte ivuze iki ku muntu w'umurapper? Ivuze iki? Texte c'est tout. Ku murapper wa vrai, texte niyo mutima w'indirimbo, kuko ku murapper wa vrai indirimbo ikwiye kubanza gutambisha umutima imbere kwitambisha amaguru. Hama mutima uryoherwa n'amajambo. Voilà, sasa rero ifo yuko uzushaka kurabe n'abarapper benshi naho bamo nabatari indirimbo zo guhimbaza Imana, bari mu buzima busanzwe, abagiye baramarka ibihe vyabo canke ikintu ca mbere wasanga bi exprima neza muri texte zabo, canke bari profond mu majambo yabo. C'est un peu ça. Uvuze ngo kwandika nkuko wabihawe, ivyo bivuze iki? Bivuze yuko ku bantu twemeye Imana, ku bantu twemeye Imana tuziko dufise mpwemu yera, nuko ibintu vyose Bibiliya ivuga ngo abanongwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Burya ntituba dukwiye kuririmbira Imana gusa, dukwiye no kuririmba Imana. Urumva? Hama mu kuririmba Imana ifoko ni vyiza kuririmba ibintu yaguhaye, apana ibintu biva muri technique ufise. Ndashobora kugwa muri piège vuga kubera Imana yampaye kumenya kwandika indirimbo, ama rap donc dikirundi canke iki ndashobora kwandika indirimbo ikava muri technique, ikaba yavuye muri technique, kumenya gukinisha amajambo, kumenya kugira ibiki. Mugabo biratandukanye n'igihe uronka fado mu mutima canke ijambo rivuye ku Mana hama ikaza nk'indirimbo, biratandukanye cane. Izo ndirimbo ziba zitandukanye, n'abantu ntizibakora ko kumwe, kuko imwe yavuye mu buhinga bwawe, iyindi iva mu mutima w'Imana. Voilà. Kuririmbira Imana no kuririmba Imana twagurire gatonya. Kuririmbira Imana no kurusha kuririmba ko twese turazi yuko Yesu yaje mw'isi araducungura, arapfa ku musaraba, hama arazuka kubavyemera of course. Hama ndashaka kuririmba ko nyene meje kubivuga. Amba ndirimbiye Imana, ndimvye amajambo ari muri Bible. Tukegereje igihe ca Noel kuvuga ko umwana w'Imana yigeze kuvuka mu bwato bw'inka. Ni sawa? Ndimvye amajambo ari muri Bible,
ndiko ndaririmbira Imana mba ndiko ndaririmba indirimbo zirimwo amajambo y'Imana mugabo iratandukanye na hahandi nk'emu yaragukominika indirimbo kuko izana n'uburemere bwayo aho nshiriyemo ikindi kintu kuririmba amajambo y'Imana kuririmba Imana no kuririmbira Imana harimwo bibiri bishaka gusa numvume ngo noshira hamwe urashaka kurimba amajambo y'Imana kubera yanditse muri Bible wayasanze hano muri Psalm ora n'umwongere wanje ntaco nzokena darararara kujambirimba amajambo uriko uririmba amajambo y'Imana hama mu mutima ukaba sense ati Imana amajambo ndaguha indirimbo ni wawe Mana ndiye ngaye yatandukanye aho yo nyine ubwayo ijika kugira ndumwongere wawe ntaco uzokena bizana na poa yavyo kitaswe nawe uri kubishira ku rupapuro uzovyumva na poa yavyo kuko turakwiye kumenya yuko abantu si bijuju abantu si bikoko haba ukije canke udakije wanashaka nutaramenya canke atari muri ivyo bintu vyo gukizwa canke vyo kwakira Yesu ikintu cavuye ku Mana avuga bon ibintu vyabo je sindavyemera ngaho indirimbira ibintu je ntazi ariko rimba amajambo mpezeze mpora numva nabandi mugabe indirimbo izana uburemere bwayo nico gikuga aho uri kuririmba Imana kuko uwagize kopie ko rivye Imana yaguhaye ukagira gutyo voilà haraje indirimbo ya nyuma ivuze iki kuri Typ kubera iki indirimbo ya nyuma okay mu mwaka canke mu buzima bwo kuririmba bwa Typ voilà très bonne question au fait uwumvirije indirimbo uca wumva ivyo nari ndiko ndavuga sinariko mvuga ko mpevye kuririmba sinariko mvuga ko mpevye ivy'umuziki nariko nishira mu kibanza cano nk'ubu Imana yongenderera hame kambwira ati worimba indirimbo ya nyuma wumva wombwira iki bon ndagerageza kuvuga mu majambo make kuko ndabizi no yibwira byinshi edari ntivyo nahera kuko yamara inyizigirwa imyaka yose bikeyi mu byo wararirimbye mwo wobwira Imana bon mu byo navuze muri ya ndirimbo navuze yuko shaje ko no mubwira Yesu ko ndyohewe kubona mvukana nawe ko ndi umwana w'Imana ko vraiment indi ngaruka y'ivyo yakoze ku musaraba ko muri donc no mugira yuko muri we nati ibanga ry'ivyagomba no mugira yuko voilà bishitse nkagenda akambwira ati urazi ikintu kimwe ngira ndagutwara ubunyene niye meilleure position no gusangamo since peut-être hari abandi yovuga ati je uzunsange ndi kumwe n'umuryango wanje peut-être abandi bovuga ati je uzunsange ndi kuri beach ndiko ndarya umuyaga ucuntwara ngaje nuvume ngo meilleure position nsangamwo Yonsanga mfukamye Yonsanga mfukamye ndiko ndagira nibaza ikintu ca mbere nka acte ya mbere y'urukundo umuntu ashaka kwereka uyundi jewe kubganje ariyo nita yo kumusengera urumva niho ncana naciye nitiza amajambo ati ndiko ndasengera amahanga na Israeli na Hamas donc Israeli na Hamas azi na abansi ibihe byose mugabo ndiko ndavuga muri yo context yo kuvuga yuko ndifuza nk'umusiyoza kuntwara nyimba atazobaraza gutora abandi azasange ndiko ndasenga niyo numva ari meilleure position ariko nk'ibindi bibiri wawe waribagiwe hamwe nk'aho Imana birikira twumviriza muri no mwanya kandi ngikira twumviriza bibiri wawe waribagiwe bibiri no ndaribagiye ndumvira ko Mavin ahora akoresha ibiganiro neza ati vraiment warakoze kumurema urakoze dushimire niyo Mana yabiduhaye okay ya juste nshatse no kuvuga n'abantu bayumvirije yarabajyohe mugabo akantu kagaruka ngo wari indirimbo ngufi wari kuvuga byinshi oyaha sinobimara hajya nashatse juste n'abantu habeho iyo prise de conscience kuko ijya ndirimbo nibaza ko nta muntu yo burica yivuga ko n'umuntu wese umbwira ati umva wombwira iki Imana hamwe yo bari testament ya nyuma ugize niho buri bintu uvuga ufu mubwira Mexico wahemye neza nk'ubu n'igihe kwemeza ko kuja mu muziki utavyirungitsemo ni kubera ko icambere na mbere nuko iyo ndiko ndabikora abari jewe mba numva ncitse jewe sinzi ukuntu no bivuga mba numva ndi mu kiyaga canje c'est comme prêcher ni nko kuvuga ubutumwa à chaque fois
ni mpagaze imbere y'abantu numva ncitse jewe wa vrai nk'abandi iyo ndi mu bindi bintu urumva hamica kabiri ni vyamwa umaze kumva ko umuziki wawe umuziki waririmbye hariho umwe canke babiri wakoreye ibi canke biriya d'une manière iri positive ituma bahindukirira Imana quand même urumva yuko biba biri vyo hama hariho niyo témoignage intérieur ikubwira yuko bandanye jewe ndakuze muri H4C nkuvuga ngo bivuze ngo H4C ni ya 2013 nimba ntihenze d'ici 11 kuduka okay nukuvuga ngo araheze imyaka itari mike dufatire kuri 11 nukuvuga imyaka 9 nigiki wumva uhanura abaririmbyi bamwe bari muri gospel n'abandi bifuza kuza muri uwo mwuga cyangwa kuza kuririmbira Imana icambere na mbere nuko umuziki bo ufata ku bantu baririmbira Imana tugume muri iyo context ko tuvuze mu dimania general ibica bihinduka muga ku bantu baririmbira Imana umuziki yo ufata nka ministère yo ufata nk'ikintu Imana yamuhaye kugira ngo agaragaze ubwiza bwayo hama ikindi naco yo gerageza vyo muha kubana n'Imana cyane kugira ngo awusumbe nakaga kuririmba umuziki ugasanga wagusumbye je m'explique ni nkuko uririmbye indirimba abantu bakayikunda kibazo ca mbere kibazamwe ugati ndakeneye kuntu umuntu yaririmbye iyo ndirimbo ndakeneye ko duhura hama aje mugahura agasanga bijya waririmbye c'était juste révélation gusa yaje gutyo ugasanga ubuzima bwayo ntibwagukominitse ikintu usanga birabishe donc ni na defi burya Imana iguha indirimbo ni na defi ibiguha ati ibishaka kuvuga ati ndagukeneye muri ubu buzima ndagukeneye avec cette conscience il faut ko abantu basanga ivyo waririmbye ari résumé y'ubuzima bwawe voilà ikindi kibazo cyo kigaruka Typ ni hari ico umuziki umaze kuguha kuva utangwe kuririmba gospel hari ico imaze kuguha ego sinavuga ko bimaze kumpa ibintu byinshi par rapport ivyo abantu bibaza ko umuntu akwiye gukura mu muziki vyinshi uramaze kumpa ibintu vyinshi je préfère ko novuga ati iki gikorwa c'Imana ukora c'umuziki kiramaze kuba ibintu vyinshi yes abantu baramaze kuza kuri Kristo kubera umuziki nkora hama imitima iramaze kuba restauré hama mu buryo bw'amafaranga sinavuga ngo bon kusanzwe nta mafaranga menshi abaho kubera ko amafaranga nyene n'amafaranga ngasinavuga ko nayo ntarayaronka mugabo ikindyohera nuko igikorwa kibandanya igikorwa kirabandanya sinavuga yuko sinavuga yuko nashitse canke ntariko ndondera ibisumbirije ivyo maze gushika ko canke ivyo maze kuronka mu buryo bugaragara mugabo c'est pas sinavuga ngo ntaco urampavira ico nico umuziki waguhaye ni giki nawe wahaye umuziki umuziki bon avec ma petite vie ndamaze kuzana touche yiwanje mu muziki muri rap yo muri gospel canke yo mu Burundi nego nibaza ntagiye muri birebire nivyo kuko umu artiste wese yamafise touche yiwe yamafise ikrosi yiwe si je peux me permettre kuvuga gutyo yamafise particularité yiwe ego kandi ntasubi inyuma gatoya umuntu agira umuziki wa gospel mu kufata nka ministère akwiye kwifata nk'umu ministre w'Imana muri ico gikorwa niho rero bica bihindura sens ntubura umuntu nitize ya terme bakunda gukoresha même si bitari byo cyane ntubura umuntu w'umusanisani ukuntu tu es plus que ça tu utanga ijambo ry'Imana mugabiciye muri we y'umuziki nkakurya undi ashobora gutanga ijambo ry'Imana biciye muri we yo gucapa canke gushona canke
yo kuvugira imbere y'abantu kuri microphone si yampesa ni huco hacajamwe ubwo buserieux bw'ingene ubaho ingene ugenda ingene uvuga ingene ubana n'Imana kuko question yo kuririmbira kuri beat kanaka canke kuja muri studio ça va au-delà de ça uburi ku produire ikintu qui va traverser les âges kizomara ibihe ifore ko umuziki nabuzukuruza bawe bawumvise bumva yuko wari wavuye ku Mana dusa n'abariko bararangiza hari ikindi kintu wumva wokora coba gifise uburemere niburi bwegereza ubwo muziki ukora nokora kikwinjiriza uvuga ati ntaririmbye ibi ibindi bintu numva nokora nubwo bitaba binyinjiriza amahera menshi ibi ndumva no bikora uraje umuntu burya umuntu Imana ntiyamuremye kugira ngo ntiyamuhaye ubushobozi bwo gukora ikintu kimwe gusa cyo gituma twagiye ku ishuri cyo gituma twize cyo gituma dusa umuntu usanga afise ama connexion ici et là ego par exemple tubaye real ama uba musi y'izuba facteur y'amahera ni kintu umuntu adashobora kwirengagiza hama nk'umuntu afise ubwenge afise umutima afise ariko araja afise vision afise nike wanashaka no kugira uwo muziki ukora ugire poids il ne faut pas gukora wonyene il faut gukora ikintu gituma havamwe ibintu bituma uwo muziki wawe ugira poids Voilà. Akabazo kanyuma Typ imyaka urayifise usa n'uri karegera imbere gatonyi. Okay. Abayi. Oya binangaje ukuntu kigancagira gihere uvuze ibibazo biri normale gusa. Okay. Okay. Kubijanye n'inkumi byo gute kuri Typ? Inkumi? Arafise umukunzi canke Oya. Ya utuvugana nawo hari frame. Utuvugana nawo hari. Sinari kukubesha. Nawo hari. Simvuze ngo ntaravuka. Mvuze ngo ntaho turi kumwe. Vyaheze cyane. Nande. Oya kuba raherutse. Non, disons que mperuka muri relation nk'iyo haciye imyaka bien tugiye ku 3. Habaye iki? Kubona imyaka 3 yose utarasubiramo. Oya, eriga sisi. Nta wundi muntu arakubita umutima kavuga ati. Umuntu abura kacapa. Oya bon, oya urabizi ku ibintu byerekeye amangagement, umungu n'umukobwa iki bisaba ibintu byinshi. Ntibisaba kuba wamonye ngo umutima ukubite amangoye, bisaba facteur nyinshi, bisaba kumva ko ari cyo gihe, bisaba kumva ko Imana ibirimwo, bisaba kumva. Rero mu myaka 3 Imana ntiravyagira muri ivyo bintu. Oya vraiment sinokubesha. Yego. Nico gituma nkiri nyen ata relation ndibwo. Typ ekadagushimire wakoze cyane. Nanje ndagushimiye cyane, ndakomeye, meze neza kandi nabonye kumeze neza, nyoza ko tutosubira nyene. Niwampamagara nzosubira nze ndiruka. Ako tugira akantu gatonyi basi. Ku ndirimbo ya nyuma. Akantu gatonyi. Akantu gatoye. Like freestyle. Bash itangara gute. Okay, indirimbo okay nomugira ko njyewe kuvukana nawe ko ndi ingaruka yo gucumitwa mu rubavuguyu ko muri we nati wibanga ry'ivyagomba ko yambere intsinzi mu rugenda mbere impamba no mushimira kuba yarandinze gehonom atarinze kunshakura ururasago nk'umupfumu namubwira ntwenga nikudapfa singipfuye kuvoka berere zanje hatabamwo karabaye kwikirenge canje cahonyora muciwe kwicitwa icaha casogotewe ku musaraba wiwe no mushimira ko muri we nahasanze impore ko natakaje izina ryanje nitiranwe nawe bandanye ako karakwiye Typ wakoze cyane mutama kandi bandanye kurera Imana gucyo ego hama ariko adukurikirana mu bandanye mukurikira ibiganiro vya Bukimoon kuri YouTube muriko neza, Instagram muriko neza, kuma social media yose hama nanje kuri Instagram nitwa Typ the Voice narahinduye konte yanje, donc mugende mugire subscribe kuri channel yu, muce mugenda kugira followers kuri channel yanje ya Instagram ya Instagram hama kuzindi zose nitwa Typ Ntwari. God bless you. Yeah. Twari kumwe na Typ Ntwari, twari kumwe na Typ the Voice, ariko ngiye n'amaje gituma the Voice, ariko vuba cyane tuzokamenya igituma yitwa the Voice. Mwari kumwe na Marvin Lee
Cedric kuri kamera, turi kuri Bukimo, mugira ibihe vyiza ngahi wanyu na Noel nziza.